ibintu bine bizibira igitangaza. Yesu arazi ubushobozi afise. Ubushobozi bw'Imana nzima buri muri we. Haleluya! Yesu ni jambo. Niwe yaremye iboneka n'ibitaboneka. Nta kintu na kimwe kizira imbere yiwe. Abantu bose muko baronka ibitangaza mu masengesho bakanguka cyangwa abandi bakozi b'Imana musabwa kwihana. Haleluya! Nta bintu bya soroseri birimo no kwihana. Igituma Imana kugira neza nugira wihane. Hariho environment mukwiye kuvamwo. Hari amagroupe ya WhatsApp. Kite! Niwe yagumamwo. Uzova mu gakiza. Cyangwa uzopungukirwa. Hari abagenzi ukwiye kwidetasha ukavamwo nawe ugata. Ku neza yawe hariho amahorasiyo uhagarika. Umuntu yatahuye Yesu aravuga ati nta kintu na kimwe, rwaba urupfu, rwaba gufungwa, rwaba gutukwa, rwaba guhebwa, rwaba guhemukirwa, nta na kimwe gishaka kuntandukanya nawe. Bwana asifiwe. Tugatwiga ibintu bikomeye. Inyigisho nise ibintu bine bizibira igitangaza. Aramaze gukira muri kanguka, masengesho muri kanguka. Hari uhari umwe babiri. Okay, abantu basenze barafata ntibabona igitangaza. Nta bahari, murabesha barahari. Imana ishimwe. Ni benshi bakona kumbwira ngo jewe nama nafashe nta na kimwe kiba. Cyangwa uriya arakize uriya ntakize. Ariko natwe dushaka turabe igituma hariho igitangaza kitaba kandi wasenze nawe. Ndashaka kubitahura. Umuntu akwaje ngo kwereka ibitakunze inyishu ya Mariya yindi. Inyishu ni yihe? Umuntu umubwiye ati je nafashe ndizera basenze naye ndizera ariko sinakize. Kwereka ntakize? Kwereka. Isaha Imana. Urateye imbere. Abandi bavuga ngo nta kwizera gukwiye. Sivyo? Ukutizera ni kimwe mu bituma igitangaza kitaba. Ariko no musi ndababwira ibindi bitatu. Ukutizera turabihereza ko sivyo? Ngenda bereke ibintu bine twisonja mu ry'Imana bituma igitangaza kitaba mu buzima bwawe cyangwa masengesho. Icyambere na kamenyero. Kamenyero cyangwa familiarité. Sivyo? Hari abantu bamatwandikira muri kanguka batubwira ngo ndipfuza nimumbwire numva shaka gufata ikonje mfata indege nje muri hajya ahantu uvugira ubutumwa. Ariko abo ngaha cyabindi nyene kama kawaida. Akamenyero karazibira ubushobozi bw'Imana. Hari abantu babamviye mwebwe mwicaye ngaha. Sivyo? Ariko rero ukubona igikorwa niko kigira impact kuri wewe. Haleluya. Ngomba bereke ngene abantu bataronse igitangaza kubera kumenyera Yesu. Bamubona, bamwe bamubonye yavura. Abandi bamubona Yesu ariko aronka. Ariko arakina mabiye. Pana mabiye mugara baye umwana, sivyo? Yarameza amenyo, arakura, umubona umuhungu wo kwa Yosefu. Abo bantu bamubonye gutyo byarabonaniye kuronka igitangaza. Ko ntibavyemera. Uko babona Yesu byarazibiye igitangaza cyabo. Amen. Cyo gituma Yesu yege yavuga ngo sinabwigere mbona ukwizera nkuko. Kwena ukwizera kwawe kuvana n'ingene ubona igikorwa. Amen. Dusome Mariko 6, ndabusabe pia dusomere Mariko 6 umurongo wa mbere kushaka kwa 6. Avayo aja mu ntara yiwabo. Yesu avayo agenda mu ntara yahe? Yiwabo. Yiwabo no kuvuga iki? Aho yakuriye. Yesu yagiye aho yakuriye. Komeza. Abigishwa biwe baramukurikira. Isabato ishitse aca yigishiriza mu isinagogi. Aha, komeza. Benshi bamwumvise baratangara. Abo benshi bavuga nabo bakuranye amuzi kuva kiri umwana n'ingene yakuze n'ubuzima bwiwe bwose babuzi. Komeza. Bati ivyo vyose uyu yabikuye hehe? Abikuye hehe ko tumuzi? Kandi n'ubwenge kiyahawe. Yabukuye ngo bwenge. Nivyo bitangaza bingaho bikorwa n'amaboko yiwe nibiki? N'amaboko ye tuyazi yakuze tumubona.
mbega si wamubaji ntibamubaje twabona ko arakubita inyundo mwene Mariya nyina wa Yakobo na Yuda na Simoni. ko avuga bavukana bashiki biwe bo ntibari hano iwacu. Ivyiwe birabatsitaza. Byabatsitaje kigeza ngaho byarabatsitaje. Uno munsi rero abatsitara avuga ati oya ntibishoboka. Uriya mwene mumuzi je namuzi twariganye twaricaranye uya n'umufarisere ivyo byadutse gute twaragendanye ibintu byose yakora namubona hamaraduka ngo ndagina nsengera abagwaye birabatsitaza igihe watsitaye nta gitangaza ubona atari ko Imana idashobora gukora igitangaza mugabo wewe nyene ko gutsitara wamaze kuzibira wewe nyene si Imana yananiwe ni wewe wazibiye igitangaza cyawe Gwera batsitaza murongo wa 4 Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntaburi cubahira atari mu ntara yiwabo komeza no mu muryango wiwabo no mu nzu yiwabo. Mwumvirize rero murongo wa 5 ukomeye maze ntiyashobora gukorera igitangaza na kimwe. Keza gaho ntiyashobora kugira iki na kimwe. Nivyo harabaye gukira usanzwe ariko gitangaza kimwe kirenze ubwenge. Umuntu yaragwaye kanseri agakira, umuntu yaragwaye sida agakira, umuntu apfuye akazuka. Nta gitangaza gitangaje a miracle nimwe yabaye aho yakuriye. Byarabaye ahandi mugabo ngaho nivyabaye sivyo ngo maze ntiyashobora gukorerayo. None Yesu arananiwe gukora ibitangaza. Hari abantu bagwaye ingwara zikomeye, bagwaye imibembe, bagwaye ibintu bikomeye, ariko nta na kimwe yakoze kubera abo bantu batavyemera ko yobikora, ko Imana yobikora iciye kuri we. Bashaka umuntu avuye kure w'igitangaza batazi na kimwe. Atari abagwaye bake arambitse kw'ibiganza akabakiza. Bakeya ingwara zikeya zisanzwe arabakiza. Atangazwa no kutizera kwabo. Agenda mu mihana ihakikije yigisha. Imana ishimwe. Inde yatangaye? Iyo utizeye Yesu aratangara. Kweka atangara avuga ati none kwereka kekeranya, kweka atavyemera ko no bikora. Yesu arizi. Haleluya. Yesu arazi ubushobozi afise. Ubushobozi bw'Imana nzima buri muri we. Haleluya. Yesu ni jambo. Niwe aremye iboneka n'ibitaboneka. Nta kintu na kimwe kiziri imbere yiwe. Yesu ntiyavutse ntiyatanga kubaho ari mu nda ya Mariya abatari bizi mumenye. Haleluya. Yesu muri Bakolosayi ngo Yesu aremye ibintu byose iboneka n'ibitaboneka. Yesu aremye wewe, Yesu aremye Mariya, Yesu aremye inzuzi, imisozi yose. Adamu aremwa Yesu yari hajya. Haleluya. Yabuzorewe Yesu ni wokekeranya. Haleluya. Ibona bavuga ngo izina rya Yesu si ibintu bya komedi. Aratangara ati gute adatahura uwo ndiwe. Haleluya. Yesu yaratangaye kandi ngo nta gitangaza na kimwe yakoze aho hantu, ariko handi yabikoze ako nacyo yakoze. Kubera iki? Icyambere niki kizibira akamenyero. Mwavyanditse akamenyero canke familiarite. Haleluya. Ndabwira ikintu kimwe, nimba ari umuntu muzo mwari mwayiganye, mwaragwanye, waramubonye mu busambanyi, mu vyaha vyinshi, hamukamubona kuri televiziyo ko arabane ko mukoresha, ntuzomucira urubanza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu akijijwe ahinduka icyaremwe gisha, ibya kera vyose mugomera cy'imanza. Umuntu Imana amaze kumviriza, Imana yabifuse. Mu Kinyarwanda bavuga ngo yabisivye. Uriya avanga abagabo n'abandi, yaje gutora abagabo abandi, yarabikora kiya gihe. Uriya muntu mu mugenge bw'Imana ntakibaho. Ijambo ry'Imana avuga ngo aravyibagira, abicira ahantu nk'uko atavyo wakoze. Kuko ukoroka kwa Kristo kwa kuri muri wewe. Ayaya. Buriya turamuzi waca na ule. Wori induca imanza. Iyo Imana yibagiye wibuka kubera iki? Ibuka ivyo wawe ahubwo urimwo wihane. Ihane. Imana ishimwe. Uriya ngo twarakuranye, mwarakuranye, mugabo uriya yarapfuye. Sije nkibaho, ni Kristo abaho muri jewe. Abantu bakunda kuzura bapfuye.
umuntu yambonye kera ntarakizwa ibyaha wambonyemwo narapfuye ugenda kibaho. Haleluya. Turi muri quartier turi abajene abadolescent ntarakizwa. Twaba muri rohero. Twaba dufise amafilme ya porno agezeho. Twahanana amakasete sivyo. Umuntu yowe yambonye ati wewe twaraba bijya bintu yarapfuye amaso yarececwe ntakiraba biriya bitera soni kiraza guca imanza wapfuye yarapfuye wori ndi umuzura wafite ubushobozi bwo kuzura no kwizura ntiwo kwizura wuzura abandi gute. Haleluya. Kirazira guhagarika ukwizera kubera uvuga ngo naka. Amen. Kuko uriya senga si wakora igitangaza. Haleluya. Gogenda muri MK ngurabe ko utabimuga bihaguruka mbega ni wabihagurutsa. Ninda bihagurutsa. None kendi waza Yesu waza umuntu none. Washize amaso ku muntu. Icya kabiri ukutihana. Birakomeye. Ndababwira muri ibyo bine umuntu yarondeye igitangaza akibura uraza kukibona. Ukutihana. Tusome Mariko 8:22. Mark 8:22. Baraza bashika i Betsaida bamuzanira impumyi. Baramwinginga ngo ayikoreko afata iyo mpumyi ukuboko ayikura mu mihana. Ninde gatoya. Bamuzaniye impumyi ari hehe? Mbwira uvuze gute? Betsaida. Vuga uti Betsaida. Aha turi mu Kigobe sivyo? Ni nk'umuntu yozana Yesu ari ngaha ukazana impumyi ukayizana n'impono uyifashe kugira Yesu ayihumure. Sivyo? Ha gukora igitangaza. Yesu arafata iyo mpumyi tugende mu Tanga Sud. Tuve mu Kigobe. Sivyo nako sivyo none. Afata iyo mpumyi Yesu nayifashe. Hakuyikiza arayifashe ukuboko aha birakomeye ni verasi ikomeye nga arayifashe ukuboko ayikura mu mihana hehe Betsaida ayikuye Betsaida acayitwara acira amate komeza acira amate mu maso yayo ayirambika kwibiganza arayibaza ati hari ico ubona. Linda gatoya aha mu Gifaransa nibavuze ngo mu mihana bavuze ngo il le conduisit hors du village. Hors du village uvuga yuko yarasohotse arava Betsaida. Aho yagiye nka sidahazi muga yasohotse Betsaida. Bisigura yuko atasha gukora igitangaza ari Betsaida. Ndaza kubereka mu mwanya yuko Betsaida hari ibitangaza byinshi Yesu yari yamaze kuhakorera imbere. Ariko abantu batihana aravuga ati ndarushe hari kirere kibi. Birakomeye. Ndabwira yuko abantu babwira ati ngo sinakize ngo nafashe ndasenga sinakize bakabwira ngo shaka uraba neza wewe ntomoye. Shaka uri mu byaha. Ndabwira ikintu kimwe Bibiliya itwereka abantu nka bose Yesu yakizije n'abanyabyaha. Bari mu byaha. Yesu nakiza abagororotsi gusa akiza n'abanyabyaha. Washaka benshi bakira n'abanyabyaha. Ibitangaza bitumbera kenshi abanyabyaha kugira bashobore kwihana. Abantu bankurikira ngaha bazonkurika kuri YouTube mwamuronka ibitangaza mwamukira. Nuzogera nka formule yo kwamufata ufata uri mu byaha. Ansete mama bizohagarara. Avyumvise? Ndagenda bereke yuko aho Betsaida hari kirere cyo kutihana. Ibitangaza Yesu yakora bigera ahantu yumva atari muri environnement yo gukora igitangaza. Kuko gukora igitangaza birajyanye n'uri kirere kiri ngaho. Arabona ati Betsaida hano hantu sigeneye gukora igitangaza, avuga ati ndashaka gukiza ariko twaye dusoke tuve ngaha au du village. Amen. Amaze kumusohokana amushira amate acira amate mu maso yayo ayirambika kwibiganza. Amen. Arayibarira ati hari ico ubona. Umuzombe soma ngana ababaye kumucira amate mu maso yashaka kwizera kintu gucira amate sura kuvuma yavumye iki yavumye amaso yavumye uruhunyi hari impwemu ya vegrema yavumye. Haleluya. Haleluya. Siwe yavumye umugabo w'impumyi yavumye uruhunyi siko
hanyuma tumubwira gute? Komeza. iraramura amaso Aha. iramwishyura ati ndabona abantu kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Aha, komeza. yongera kurambika ibiganza ku maso yayo. Aha. iritegereza irakira yihweza byose neza. Yamusengeye kangahe? Kabiri. Haleluya. Arigiye usenga ntibikunde mugabo urasubira. Haleluya. Na Yesu yarasubiriye. Yesu ashimwe. Arasubira acharagira gute? Acharabona. Mungu 26 amurungika iwe. Aha. ati nuje no muri iyi mihana. Nugende Betsaïda. Nimukora gukurikira. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant n'entrez pas au village. Yamubwiye hors du village. Yamusohoye muri Betsaïda avuga ati nusubira hariya. Kwa atari kuyihe batavye kwihana batihana. Hariho incredulité. Amen. Ngana bekere Betsaïda rego Yesu usomye ngaha gusa ushobora kwibaza ngo Yesu nta bitangaza yakoze Betsaïda sivyo. Dusome Matayo 11 namusuga twiga ibintu bikomeye. Amen. Matayo 11:20. Matthieu 11 verset 20. buno atangura guhambarira ibisagara yakoreyemwo ibikomeye byinshi kuko bitihanye. Mwumvise byavuze ibisagara yakoreyemwo ibitangaza byinshi atanga kubikarira kubihambarira ngo kubera iki? Mwumvise abantu bose muko baronka ibitangaza mu masengesho y'abakanguka cyangwa abandi bakozi b'Imana musabwa kwihana. Haleluya. Nta bintu bya soroseri birimo nukwihana igituma Imana kugira neza nugira wihane. Iyo utihanye Imana iraba desu irababara. Atakukarira ibisagara bana twumvye ibisagara ari byo. Atuzobona ibara Korazini uzobona ibara Betsaïda. Ubise afite bingahe? Korazini nande? Kubera iki? Komeza. Kuko ibikomeye vyakorewe muri mwebwe iyo biba vyakorewe muri Tiro ni Sidoni baba barihanye kera. Mwewe mwanase bitangaza mwanase kwihana muyo bera muri Sidoni bari kwihana. Mwumvise? Ayaya. Hari ibintu bikabera ngaha mu Burundi. Barundi murabyumva. Imana ivuga ati iyo bibera muri Cameroon. Birakomeye. Haleluya. Betsaïda hari bitangaza byabaye byinshi Yesu yabikoze ariko ijye mu myije yari yamaze kurambirwa na Betsaïda. Avuga ati ntavyo nkora Betsaïda reka ndagire gute ndagusohore tuveyo aje kumukiza ati nusubireyo. Amen. Bisigura iki? Hariho environment mukwiye kuvamwo. Hari ama groupe ya WhatsApp kite niho yagumamwo uzova mu gakiza cyangwa uzopungukirwa ukwizera kuzohera. Hari abagenzi ukwiye kwidetasha ukavamwo nawe ugaca. Nivyo twarakuranye nivyo ndagukunda sidakwanka ariko ndakunda ijuru kugusumba. Wofumugana mu ijuru nuko irijisho rimwe hagana mu muriro n'amaso ngahe. Wofumugana mu ijuru nuko kumwe hagana mu ijuru n'amaboko ngahe. Sha ntako nagukunda. Oya utihanye bayi sidakwanka nzogusengera. Kuneza yawe hariho amahorasyon uhagarika. Haleluya. Hariho abagenzi tuba guhagarika. Imana ishimwe. Ikintu cyonyine udashobora gukata ni mariage. Narihenze sinari bwakizwe. Oya nubwa wawe numugore wawe musengere. Iyo ndabimenya c'est trop tard ngo urashaka kumusengera Imana ishaka kumugarura ariko ikindi cyose ta mariage sezera. Imana ishimwe. Haleluya. Ntuvuge kuri sivyo nta blague. Imana ishimwe. Warugeze ku murongo kangahe? 22 isomye. Okay, murongo wa 22 isomye nawe isomye 22 wayisomye. Ariko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Bisigura yuko umuntu yahawe byinshi azobazwa byinshi. Abantu bose bumva ubutumwa bakaba bikora bya bindi bakagira abahari ntuzosigura nka namenye. Maze kuvyumva nta ntubikwiye baravyumvise.
Haleluya. Ibyo wumvise aravyumvise nivyo bizokwagiriza. Hari abantu bamaze imyaka nkanguka imaze bumviriza vendredi imisi yose kwihana batigera bihana. Bagoma muri bya bindi bavuga ati ndabihevye shaka kubihebe waravyumvise. Waramaze kuvyumva. Warumvise ko icaka kigutwara mu muriro, warumvise ko Yesu ari wakiza, warumvise yuko batanga nimero, warase guhamagara kuri iyo nimero. Bariko barandaba muri YouTube. Nanumwe nshira urubanza. Ariko ajya amajambo wumvise niyo nyene azoza. Wavyumvise Abasidoni ngo ntibazokarigwa, hari abazokarigwa gusumba abandi. Ko dusomye ko Yesu bivuze none. Ntuzovuga ngo navyo namenye, warabimenye. Haleluya. Benshi bari mbabana badasezeranye bavuga ati ntaco nzoba ndabikora. Bakaguma mu vyaha ngo nzoba. Ariko asanga ashobora no kubipfiramwo. Ariko kubipfiramwo uzova gute? Umva mana, en fait dari ndindiriye kurondera amafaranga hama ncagira mariage wabipfiriyemwo. Point très. Haleluya. Eta urimo niyo uzoragwa. Imana ishimwe. Nta mene bavuga nta dabandanye. Tumaze kuvuga ibintu bingahe? Icyambere akamenyero. Mwavyanditse? Icya kabiri kutihana. Icya gatatu kubura intahe cyangwa ubuhamya. Icya gatatu. Somere muri Luka 8:38. Ariko wa muntu avuwemwo n'abadayimoni aramwinginga ngagume kuri we, ariko aramusezera. Ati subira imuhira iwawe, ubadondere ivyo Imana igukoreye vyose. Amen. Hari umuntu Yesu yakuye mu badayimoni, sivyo? Yari umusazi, bose bamuzi, abasazi muramuna muri ville biruka bari gusa. Bose baramuzi, amadayimoni ashaka kumuta mu muriro, agaca iminyororo, Yesu aramubohora, amadayimoni yose aramuvamo. Amen. Uyo rero amadayimoni yamuvuyemo, aca asaba Yesu ngo amukurikire. Haleluya. Hanyuma Yesu amubwira gute? 39. Subira he? Aramwinginga ngagume kuri we, ariko aramusezera. Ati subira imuhiri wawe, ubadondere ivyo Imana igukoreye vyose. Imana ishimwe. Amen. Majambo genda iwanyu ushinge. Yaba icyo gihe harimo WhatsApp, rero gatugenda muri WhatsApp cyangwa kuri statut yawe ushinge. Genda ubwire abantu rungike audio muri kanguka ushinge. Amen. Mwinabereka yuko hari abantu Yesu yabwira ngo genda mushinge intahe, nabane abwira ati ntuvuge. Harabo yabuza kuvuga, tuza kuyibona. Nabane abwira ati genda uvuge. Haleluya. Genda ubwire abandi ivyo Imana yagukoreye. Acaramwumvira bananya, aragenda akwiza mu gisagara cyose ivyo Yesu yamukoreye byose. Ibugabo n'umuhizi. Hanyuma go Yesu agarutse, ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Komera amashyi umugabo. Ngo ntiyagiye ku nzu bafatanye gusa. Yagiye mu gisagara maison par maison, porte par porte, umuryango ku muryango. Muranyibuka jewe ndi gusa, uyu muona n'umuntu mushasha uriya yarapfuye. Nimugira ubwoba, sigini wa wundi, bona ndi gusa none nambaye. Kandi niwe nani, sinamumenye yasokoje. Yagize agafresheur. Achabara kubandi, uwundi, gisagara quartier yose. Haleluya. Gushinga intahe kwiwe yari ko arategura igikorano cya Yesu. Mana ishimwe. Nimba nagiye muri Libreville, stade kuzura, nta affiche nagize mu barabara. Amen. Izi ya ntahe gutanga ndo zabateguye. Shize nsanga baruzuye. Haleluya. Yesu ati genda uvuge hose, ashitse asohe tu. Yesu agarutse ishengero riramusanganira. Hari publicité yabaye. Hari aba influencer bavutse. Hari ama affiche bashije mu barabara. Babibwiwe nande? Uriya mugabo yashinze intahe. Imana ishimwe. Nuvuga yuko abantu bose
bari barindiriye Yesu, bari bafite icyizere ko bagira bagenderwe nabo nyene. Imana ishimwe. Nuko yuko Yesu byaramworoheye gose gukora ibitangaza ngaho ha. Cyo gituma abantu bona benshi baronka ibitangaza, kandi uzosanga abavuga igifaransa baronka ibitangaza gusumba abarundi n'abanyarwanda. Kubera iki? Akame Imana ishimwe. Abantu baronka igitangaza nabiteze. Ishengero ry'abantu bari ngaho bari biteze. Mbega uriteze? Je narambiwe aho nafatiye. Nta kundi mufate mwebwe ngira Imana irabibuka. Ndabwira abantu ba persevera niho bazona igitangaza c'Imana. Byaranse rimwe, byanse kabiri, mugabo ndaza abantu bafashe amezi ndwi. Ari umudamu yafashe hafi amezi 10 mwaka wose. Afata afimaze imyaka 10 atarasama. Avuga ati nubwo ntashikirwa bari abagoma batemanya, nubwo Kristo yavuze amafaranga ngana gute ndashaka kora amafaranga haba bajyana bose. Niko yavuze. Avuga ati ndafata tu Isaya ndizoshika. Uno munsi umwana arakuze. Haleluya. Ko yavuze ati Imana ntirenganya. Bari yako bakira nanje Isaya ndizoshika. Haleluya. Yesu asanga bose aramurindiriye biteze. Iyo usanze abantu bakurindiriye babiteze. Amen. Nje gituma kenshi ugiye nko gukora igikorwa cy'Imana cyangwa itangaza, ntuforce abantu. Haraforce abantu bakababesha kugira bazi mu bindi bihugu. Sivuga nga bakabesha ati muzobona ibi. Bakababwira ati niwaza tuzoguha iki. Amen. Cyo nakunda nuko ubabwira ukabinginga, ndakwinginze uze. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko umuntu urinze umuforsa kuza aza yagaye. Kandi ivyo bintu kuravuga rero bitatomoye ncasohoka bitaraheze. Ariko umuntu azanyotewe azashaka wenyene. Abantu mwarabonye muri video abantu baraye hasi inyuma ya stade ijoro ryose. Uyo muntu yemera kurara hanze hakanye hasi. Haleluya. Wowe keneye kumwinginga, ndakwinginze, ndakurira bisi, ndagufasha, ndaguha amayinite, murekaze. Amen. Mureke agire fo, agaragaza ukwizera kwiwe. Umugore yagoye imyaka 12 ngo yari faible, yagiye kubaganga bose, amafaranga yaheze. Umugore afsenya ava amaraso, ico gihe cyagize no kwegera abantu wagenda ku ruhande, ariko avuga ati birabasha. Niba nyinyigwe acha hasi, aracha amaguru, araforsa, araduka, atanga uva fise, arafata impuzu ya Yesu, ndacakiye. Yesu aravuga ati sebwaho no kwizera nkuko. Amen. Ko kwizera niko Yesu arondera. Cyo gituma atakwiginga, nta kwinginga. Abantu aba evangeliste mugenda ikiremba, mugenda he, muabwira ubutumwa, mugana ntimwinginga, ndakwinginze. Uzosha. Akira Yesu sha. Akakiza. Nta namwe Yesu yigeze yinginga n'umunsi n'uyu. Kwe kimwe mwinginga Yesu atinginze. None mwana abantu bamukurikiye ari benshi, 5, 10, benshi bitangaza. Amafi murashonje nta kibazo. Musama imikate ngaye. Amafi ngaye. Murabana bangaye 15,000 petit problème. Multiplication. Utahana nandi mafi asigaye, sivyo? Bahaze n'imibe myinshi. Renda babwira inkuru. Jewe umukate wanze mubyagira, umukate nice. Ivyo nibirimwo. Amaraso, utanyiye amaraso yanje ukajya sha umva jewe nahise programme hari urubanza ngiyemo umwe wa kabiri abantu 1000 bingahe baragiye hasigaye ngahe abigisho biwe. Yesu abishavuga ati yo muranteturuye nakumarama yo mugende ko Yesu yavuze muragenda muracari ngaha beni mwabonye kandi bako baragenda murindiriye iki none fata inzira ujyanga uruguruye. Suko Yesu yavuze mugabwa ati none mwe murindiriye iki kugenda. Suko yavuze Jean 6 muza kuhasoma kweke mutagenda mwebwe. Petero amubwira gute? Petero yishe gute?
akantu yiyumvire atavuze kunzwe ndakiyumvire mu kiyonda ciyo. Petero yavuze ati yiyumvire ati onemere natukugenda je murovyi kameme narabaho urumva kandi no kugera nogenda nk'abandi ariko nwangiye kuronka amafi mbwa nkabwafira he Gehenom ariko muri wewe hari amajambo y'ubugingo naho ushobora kuca twokuvako tukaja he. Ndakunda gutwenga abajene avuga ngo ndabivuyemo ndabivuyemo cyakizwa biranduye nayo imeze neza imbere subirayo rero aje uzobona tuza kwibona. Amen. Watahuye Yesu uwariwe wamumize ariko kumununuza no kumumira akinjira muri wewe akaja mu maraso yawe akaja magufa yawe akaja mu bwongo bwawe mu mushaha wawe mu mpwemu yawe. Haleluya. Nubwo ibyawe byose byo guherako nka Yobu urababara urarira urasanzara sivyo uracika intege uraryama hasi ukarambarara ariko ntumuvako. Tushaka kumuvako abamuvako ntibaramuhishurirwa. Ndabisubiyemo abantu bava kuri Yesu ntibaramuhishurirwa. Nubabona akaraguye akaca yivamwo sivyo abantu bagwa bakagwa mu vyaha bakabivamwo hanyuma ugasanga bariko bararira bahuye n'abakizwa sengera ndaboshwe si ahantu ndi sahanje abo ndabubaha kandi bazovayo. Ari abandi bavuga ati bana jeje nubimbwe ndabizi gusumba akaca yigumira muri ivyo nyine ndabazi bakigumira muri bya bindi bakamafite bijustifia n'amaverse biblique. Amen. Abo rero nibarayishurirwa Yesu wariwe. Umuntu yatahuye Yesu aravuga ati nta kintu na kimwe ndwaba urupfu rwaba gufungwa kwa gutukwa kwa guhebwa kwa guhemukirwa na kimwe gishaka kunanukanya nawe. Muri wewe hari ubugingo. Amen. Nta muntu numwe muri 100 ans azoba ari ngaha najya abana bariko baraca ngaha bazoba ari bazima kuri ino si. Nta numwe tuzaba twagiye twese umwe wese mu nzira yiwe ariko ndabivuze ko tugenda mu nzira nziza. Amen. Sivyo rero nta kamaro ko kuja ku bintu by'umwanya muto bizokumana imyaka 50 ngaha ku isi 60 70 ariko ndakora kugira ubugingo budashira. Muri Yesu ari ubugingo budashira. Amen. Cyangwa tutuniki rero kuburi ntahe. Amen. Hari abantu badakizwa kuko bataronse ntahe zuwabohotse canke yakijije by'ukuri. Abantu muko murakira muronke ibitangaza nuko atari cancer icyaje cyose wakize shinga intahe apana muri kanguka gusa nabo mubana nabo mukorana bashingira intahe wabwira ivyo Imana yakoze kuko izo ntahe nizo zivyaye izindi ntahe. Ubuhamya canke intahe bituma umuntu yizera ko nawe bishoboka. Imana ishimwe. Cyakane nico rero kutizera. Amen. Ukutizera abantu benshi bishwe no kutizera. Dusome muri Luka 8:51 gushika 56. Ashitse ku nzu ntiyagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe atari Petero na Yohana na Yakobo. Aha nahereye kure. Yesu yaragiye kuri igitangaza ahura n'umugabo Yairo afite umwana wiwe ari ku mpfiro. Baramubwira acagenda kuri iyo nzu yo gukiza uwo mwana. Ashitse ku nzu ngo niyemereye yagize gute? Ashitse ku nzu ntiyagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe. Nta numwe yemeye kwinjirana kiretse Petero, Yohana, Yakobo na se wa nyamukobwa na nyina. Yesu yashitse asanga abantu bandagaje hanze bari mu kiriyo bakorarira bose akana gato kakiri gato karapfuye. Hanyuma ngo yinjiye aba bari kumwe natwe Yesu yamaherekeje abantu benshi sivyo n'intumwa ziwe zamaze kumwe nawe bajya 12 n'abandi ba disciple n'abandi bizera benshi ba Maria bande bose bari kumwe nawe ariko boss arabankira kwinjira mu cyumba umwana yapfiriyemo. Kwera iki?
yinjiye muri zone ya miracle. Nkunda kubwira abantu ngo genda ahantu ha wenyene. Kubera iki? Hatagira ikintu kigusamaza. Amen. Hatari induru, hatari ugwamo. Ujya ahantu ha wenyene, hariho environment ikenewe. Mana ishimwe. Ngo muri abantu bose Yesu aramukikuje, kuko murazi yuko ari kubona abantu benshi. Mu bantu bose yemera abantu bangahe? 5. Inde? Petero, Yohana, Yakobo. Abandi bose bangahe basigaye? 9 basigaye out. Cyane Toma, sivyo? Hans. Hanyuma se na mama wiwe subango sinaza kwa sukwizana sazo kubona. Sinaza kwa sukwizana kuniniya mugabo baripfuza igitangaza cy'umwana wabo. Nuko atabaza kwizana kwa hatari ariko nibazozibira igitangaza. Hari abantu bapinga ibitangaza. Abo ube kure yabo. Sivyo? Abantu 5 gusa ni mu bantu bose bari mukikuje nibo yabwiye ngo binjire nawe. Komeza 52. Asanga bamuririra bose. Abantu bose bari ngaho bakorarira. Bishishitira arabara ati ntaco murira nawereye ariko arasinziriye. Imvira kugira abantu babona ko yapfuye ngo arasinziriye. Nkuno munsi wovuga ngo arasinziriye. Na teknolojia igeze na science igeze. Komeza 53. Baramutwenga, baramushinyagurira. Bashingurira nde? Ndabwire aha no gushinyagurira. Amen. Bagushinyaguriye, bariko bashinyagurira nde? Yesu. Nimba ibitangaza biba muri kanguka ari Yesu abikora. Abishinyagurira, abitwenga, abituka, bariko bashinyagurira nde? Yesu. Bamushinyagurira kuko bari bazi ko yapfuye. Bakavuga ati uyu muntu yabimenya ko yapfuye ne kuvuga ivyo bintu. Kuko wewe yavuze ngo arasinziriye bumva mu mubiri akavuga impwemu. Amen. 54. Amufata ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati mukobwa vyuka. Vyuka. Ubugingo bwiwe buragaruka. Acava hasi uwo mwanya. Yesu ababarira ngo bamugaburire. Haleluya. Imana ishimwe. Cyo gitangaza cyakoretse hari abantu bakora shinyagura inyuma y'umuryango. Abashinyagura bashinyuma y'umuryango wugare. Kinga. Nimuko muravyumva. Imana yampaye guhishurirwa. Kuva ntanguye gushinyagurirwa. Nuko nyene. Bataye ko. Numwirimirati, numusataniste. Ke ntangenda kurabyo yo mapaje. Mwe mwarambye ati kinga umuryango. Ugara! No muzi yavuga baribwira. Bagira mwebwe mu biraba. Kirajyo mbona. Kandi muzonukira ama audio n'ama video. Ayo ngene ko nakinza umuryango. Haleluya! Parce que ni distraction ya Satani. Satani shaka kusamaza ariko rawera. Mana none biye nibaza ko dusukate ko babikoze hera aba. Funga mulango. Kinga! Hinjire gusa abavyemera. Abase bari nyuma yuko turakirindiriye kirabe kimaramare yagiye ngo agiye ukiza umuntu kuzura umuntu. Ya kapfuye kera n'ubwiso kwa ubonye. Ariko Yesu yewe yarazi cyari. Amen. Abakozi b'Imana bakora ndaba. Abashinyagurira. Abavuga wa sataniste. Babatuka kwera Yesu badukice. Iyo muguma hasi mwari gutukwa. Mwari kubamenya. Haleluya. Nimbuzi ko Yesu ari ukorera ugara umuryango. Uwima amatwi. Muramba abantu baje kuri kumarezo sose kwisigura. We buzobona inkoni y'Imana. Imana izobakubita ndababwiye bibireka ivyo. Imana izobimenya igigira. Cyangwa ushaka kubita wewe. Mwitariki buzo yapfuye. Muna bibona ko z'Imana. Itariki zo yapfuye bareke. Komeza urugendo. Ugara umuryango. Reka Yesu akore. Yagusamara, yakurangara. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu aramubwira umukobwa ashirazuka. Ndashaka usome pia usome umurongo wa 56. Abavyeyi biwe baratangara. Ntiyatangaye. Petero ntiyatangaye. Yakobo ntiyatangaye. Hatangaye nge.
kubera ntibabimenyereye Barundi. Ntibamenyereye. Petero yarabonye ibitangaza, yarabonye ifi nyinshi, azi neza ko ataziriye mu ruzi. Urumva hari ibintu bitakimutangaza. Yarabonye impumyi izuguruka, yarabonye imibembe, ariko abavyeyi bagira gute? Komeza baratangara. Hatangaye abavyeyi ngo yuko kwiki batangaye kubera nubwo binjiye baravuga ati sha urakunda umukobwa wacu nakaye naco cera, reka tugende, atazutse nta hundi ubundi twamuhevye, ariko hamwe yozuka nta ubizi, bomboke tugende. Abonye abo bagira gutyo nabo nyene hari igihe Imana ibibagendera. Ego kuko abo barutaho uravuga ati cana ivyo bakizwa navyo. Uwo bavuga ati reka basi tugende, nimba wamufata hariho amashance menshi kuzoshikirwa. Haleluya. Gikuru nuko winjiye. Haleluya. Harabatinjira, harabatemerwa kwinjira. Mbega uremerewe kwinjira wewe? Wisuzume. Nimba wemerewe kwinjira uzogenderwa. Baratangaye ariko arabagira gute? Ariko arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu numwe babwira ibibaye. Kubera iki yabujije abaho iki? Kwika wabujije. Kubera wabujije. Ninde yo kwibaza ikizima yabujije? Kubera batizera. Batizera neza, wabavuga nabi. Wavuga ati sha urumva batubwiye ko yapfuye. Mugabo nta ubizi ashobora ko atari yapfuye. Ashobora ko atari yapfuye, ariko igikuru nuko umwana wanje ni muzima. Canke ni bari pre yo kugenda vy'ukuri kwemeza ivyo Imana yakoze. Amen. Harabo Yesu avuga ati genda uvuge. Canke nawe ubizi sinzi gituma yababujije. Ashobora ko yabuje kwera ico batizera, canke bagiraje muri bya bisagara bimwe byaba muri by'abadekasi. Betsaida. Hawubizi. Ariko nshaka kwereka yuko muri rusangi wizera yuko itanga dacakoretse. Genda ubivuge, utegera inzira y'abandi. Amen. Nimba utavyizera, nimuvuga ati kumbure vyahuriranye n'imiti, okay, reka kubivuga rero. Ubivuge kuko ntawe biza gufasha, sivyo? Ako nimba uzi ko ari Yesu wenyene ubwiwe, apana yundi, nimba ari we yagukijije, genda ubivuge. Wamaze ubushobozi bwiwe. Haleluya. Atarashinga intahere mu bimenye. Gushinga intahere ikintu gikomeye cyane. Amen. Ngo wamunesheje ki? Umwansi Satani munesheje ki? Intahe hamwe n'iki n'amaraso, ariko intahe irimo bari majambo. Intahe ni inkota. Igihe cyose uvuga iti Imana ivyo yakoreye ukura cumita. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. No gushinga intahe no kugira ubwenge, sivyo? Mu ntahe igumye no kwashinga intahe. Hari abashinga intahe banezerewe bashaka guha Imana icubahiro. Hari abantu bashaka gushinga intahe atari ko bashaka guha Imana icubahiro, ariko bashaka kuronkamwo nabo nyene agace ki icubahiro. Turabafise benshi muri Kanguka. Telefona. Kweri ki mutatanye intahe yanje? Maze ukwezi kose ndindira, ndazumviza zose abashenja ba francophone. Ndazumviza zose ko ntayumvise none. Hamba ngo dutange ntahe. None wewe waheje akazi kawe, none ingona nivise niyihe? Oya shaka kuyumva. Ni ushaka kuyumva cyangwa ushaka abandi bayumve bakurabe, wewe he. Intahe c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Intahe ni uguhisha Imana icubahiro. Uronsa akazi, ushinga intahe ko waronsa akazi, Imana ihabwe icubahiro. Uronsa umugabo, uze gushinga intahe, Imana aguhaye. Ugize mariage n'umukobwa, uze gushinga intahe, ndashima Imana ko naronse yampaye umugabo, Imana ihabwe icubahiro, sivyo? Aganuze ntuze gutanga ubwira abakobwa muri ngaha rero. Ngenda babwire rero. Ivyo tugiyemwe birakomeye, maze Yesu mene ubizi gute wewe? Namwe muzoronka. Rero ubwira abantu vuga ivyo Imana gukoreye, Imana icubahiro. Sivyo? Intahe siyo kwirata, siyo kwishima. Intahe siyo kwishira hejuru. Amen. Niko ngira abashinga intahe. Hama wumviriza intahe naho. Sivyo? Reka nabanye ndababwira.
abumviriza intahe ntimugire ishari yuko uwundi yaronse igitangaza. Rega mana jewe ukayaga kijije ubundi amezi 6 jewe maze imyaka 10. Iyo uvuze gutyo urazibiye igitangaza cyawe. Ijambo ry'Imana ngo munezerwe n'abanezerewe, mubabare n'abababaye, sivyo? Amen. Jire yavuze ngo ubunye ngo mariage ngo ni pipi ngo nyinshi cyane. Hari gihe gatazahari ngaha hari ubugaragwa bwa mariage, sivyo? Neje rabiza cya twega. Imana ishimwe. Rero iyo mwishengero ryawe nyamara atanga kuza savidi ko ha maraka yashitse ngaha. Haleluya. Ubuntu bwamanutse muri MK. Nimburi yo nawe itegure ipange. Ya. Iyo ubonye ibitangaza ahantu ariko biraberaho genda wiposition aho nyene. Apana kuvuga ngo oya nanje oya position toi. Faut kwipanga. Ugambye Imana nuko abavyola. Apana mana none jewe heraba genda hariya nyene. Genda hariya niba ari ahantu hari ubutumwa ubona yuko harimo Imana genda wipange. Imana ishimwe. Umubanyi wawe niyaronka iki umugisha unezekwe kuko nimba yaronse emviriza hari umarayika yamugendeye uwo marayika aje ngaho abiteze nabo nyene. Haleluya. Ya nimuzegera bikora ivy'impwemu. Iyo tanga ubone kimwe babiri batatu nuko hari amavuta yamanutse ngaho hari in grace iri ngaho. Iyo grace iri ngaho rero ifata abari positione neza biteze kwakira. Imana ishimwe. Zoje kwa muganga mutonze murindiriye muganga kwaza muri corridor hashushe ta climatiseur murindiriye na nimero 20 Dr Ntaraza yabishe ariko yaje ubonye ngo nimero 1 nugo uri 54 donc nacho kazimana bariko avansa bageze kuri combien kuri 10 nacho ni 90 mugabo 10 bagiye umuryango urugurutse uwundi aragiye egera imbere haguruka wicare ngaha. Haleluya. Uricaye baruguruye uwundi aragiye haguruka icara haguruka icara haguruka icara ariko widoga uri kurazibira mutahuri iby'impwemu nk'abantu b'impwemu. Amen. Imana iko irakora nubwo utarashigirwa uri kuregera imbere uri kuregera imbere uri kuregera imbere ariwe impamwe uri kuratera. Mubizi ni mwo kwidoga. Imana iko irabagira neza bariya Mana ndagushima ku bw'abariya abadamu utarasama ndagushima kuri naka wahaye umwana ndagushima ko mugendeye ndagushima ko muhaye umugabo ndagushima ko two turavansa. Satani ashaka kubimenya ashaka kubidoga neheraba niyo idoga niyo aguma widoze uri ngara kurengana caje hajya kuko haro place vide yabaye ngaha docteur yuguruye habaye vide hako avansa ngo none ko yagiye uri acahaguruka kurengana aze ngaha ndahomba baguce ko bose cyakizana bivuyemo ni wewe wagumye wicaye hahandi nyene hagushima ko barinjira kwa dogiteri binjiye bitebe bitebuke uzoshikirwa. Inevera sikomeye kandi ushaka kwidoga ntushaka kwidoga uziko hari abantu ko bararonka cyo tuma mukwiye kunezerwa kubona mufise atu cyangwa ikiganiro kirimo ibitangaza everyday iminsi yose. Hari amashengero atagitangaza na kimwe kiba hari amaministeri atagitangaza na kimwe kiba ata reference ufise ariko ufise ahantu biguma biba nawe ni buriyo itege uzoshikirwa kuko birahari. Byariko bibabaje ndibuka jewe ngikizwa hari imyaka ya mbere nka 10-20 ya mbere ntabitangaza kugira twumve igitangaza ifare ko bonke aza ifare kutona bitangaza biharuye nka kimwe mu mwaka gusa ariko no musi kuva lendi kushika samedi wumva ibitangaza imisi yose none urindiriye iki iposition nawe
uvuga uti ko bishikira abandi nanje bizoshikira. Ariko niwabironka wihane. Nugume mu vyaha, kuvyo vyaha bizobloka. Nico bitangaza nakwereka abagwa mu vyaha. Yohana 5:14. Soma Jean 5:14. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero. Abona nde? No muri impumyi amubona mu rusengero. Aramubwira ati raba wakize. Ntugasubire gukora icaha. Kugira ngo ntuzubone ibiruti vya mbere. Kugira ngo ntuzubone de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Wari impumyi ibiri pire navyo bimera gute? Bisigura yuko abantu muronka ibitangaza ni vyiza gushinga intahe ariko mwihane. Amen. Ibi Yesu abwiye uyu mugabo biraba abantu bose baronka ibitangaza. Kese uvuga ati nta bitangaza nkeneye rero. Reka negumire mu vyaha. Naho nyene ntunguse kuzogenda Gehenomu. Sivyo? Ngo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati nta wakize. Ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruta ibya mbere. Yesu nabwiye ko Yesu akiza abanyabyaha. Benshi bari abanyabyaha, bakize benshi abanyabyaha, sabakizwa, abantu bizera. Ariko ukwiye kwihana kugira situation ntimere nabi gusuma. Cyo gituma kenshi ntabwo turi muri deliverance, kenshi bagira deliverance abantu bakaba deliver. Amakabohoka, madayimoni agahunga, turahiye turagiye, après akagaruka ngo yago byasubire ngo byabaye pire. Kubera iki? Yasubiye mu byaha, yagomye bya bindi nyene. Nagera abwira ijambo ry'Imana Yesu yavuze. Yesu avuze ngo idayimoni uyisohoye ikava mu muntu, so kubatera ubwoba. Ukayisohora ikagenda mu bugaragwa. Sivyo? Biragenda. Ngo ariko iragaruka, ikaguma irondera kugaruka mu nzu yayo, inzu yawe, umubiri wawe n'inzu ya mpemu yera, inzu y'Imana. Ariko amadayimoni ari muri iyo nzu azi ko ari inzu yayo. Ari mubizi? Azi ko ari iwabo. Avuga ati iyi ni inzu y'Imana turayibohoje tuyigize yacu. Rero umuntu ukoze Imana amusengeye, idayimoni irahunze. Yavuga ati nteza gusubira muri ya nzu. Wigarutse. Yesu yavuze gwi. Guca yinjira. Ikasanga ngo harasakaye, hari hasa neza. Nukuvuga iki? Nuvuga yuko haruguruye. Bibere mu byaha nyene. Guca yinjira. Yavuga ati sha ninjira. Wa muriro wankorora, uhasura kunkora, wa mugabo yankura yabaza kunkura, sivyo? Reka nje kurunda renfort. Demi-tour. Eba, daimoni nawe muri bangaye 6, 7. Okay, imuze. 7 fois plus méchant que lui. Tugende rero. Twinjire. 7 fois turakaboha, ntituzosa kuvayo. Cyo turabwira ni deliverance baye, shima Imana. Ariko ni wihane. Amaraso ya Yesu akweze. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko nitihana uzobona ibiruti vya mbere. Cyo gutuma rero kwihana gukira n'ugutakijijwe Imana yagukiza. Ariko ni vyiza ko umaze gukira wakira gakiza. Imana ishimwe. Haleluya. Abarongo bitangaza sabakizwa gusa. N'abapagani barakira. Ariko bakize ari abapagani cyangwa abantu bizera kwizera atari uko nuvuga yo gwaraja mu ishengero ariko aguma mu buzima bw'ivyaha ihane. Nimba ari mu busambanyi ubuvemwo, nimba ari mu mubeshi ubivemwo. Amen. Uhagarike hamuze ku Mana. Haleluya. Ushinga intahe bwa mbere hama wihane. Imana ishimwe. Ko niyo shinga intahe ukihana haguzoronka ibiruti vya mbere. Imana ishimwe. Rero irakomeye cyane umuntu bari ngaha akarakizwa ni vyiza kukizwa. Ukekeranya ko wakiriye Yesu uzo kuraba Pastor Pio muganire. Amen. Yesu nako navuga naco bimaze simvuze ngo nagitangazo rorongo uzokironka mugabo uteza kwihana nugo kironka. Imana ishimwe. Nyigisho irarangiye nizere ko mwahezagiwe. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Kadukomere ijambo ry'Imana mashi menshi. Haleluya. Amen. Reka tuha kujya abantu bashaka gukizwa. Ntimugende uko. Nimugire ukuboko gutya umuntu ashaka kwakira umwami Yesu. Aka nakanya kawe. Imana iguhezagire. Na wundi ashaka kwakira umwami Yesu.
Haleluya. Ego turabona uyundi hariya. Duza gose ugomba kwakira umwami. Ego turabona uyundi ngaha. Yes man, murashobora guhaguruka. Imana ibahezagire. Turabona nabandi hariya. Imana ibahezagire. Mutera intambwe umupastor abafashe. Muze uyu mupastor abafashe. Hanyuma abandi tugiye gusenga kubwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Nimuze mwegere ngaha. Umukozi w'Imana abafashe. Tukomere Imana amashi menshi.